yamuhaye moto mu gatondo baca barayimwiba akandi kayasolite bagasaka kagute Mkombozi agisora indirimbo yitwa Zawadi ya Mwaka yayikoze afise amahera 100 y'igitumbura ako nakayasolite indirimbo iciba hit iramenyekana kubera igitumbura cijana ndagwa kandi kayasolite kashike Mkombozi Mkombozi yabana mu nzu imwe na Lolilo bari basangiye gusa salo ivyumba bitandukanye wari ubizi mu Nyakabiga mengo hari kuri 13 14 hariya munsi yo kwa DJ H ndahabona hariya habaye mu nyuma ba Elise Boy hari ubizi ko babanye na Lolo mu nzu imwe basangiye salo usimambo Mkombozi kera atakora video yeratinya kamera yarazi yuko ari rokete baramubeshiye araza kuvyivugira kamera yifata nka rokete nico gituma Mkombozi atigera asora video yemera gusora video yarazi yuko ijya kamera isobora kumusambura yarateye ubwo indi insolite ya nyuma ndayekubwira Mkombozi yaronse umugore wa mbere kubera umupira w'amaguru Mkombozi yarakaze kuri football kufra yamuhaye umugore mbaza uko byagenze Mkombozi akiba mu ikambi y'Mutabira yarakaze kuri football ico gihe aca kubita kufra nziza umudema aramukunda acavuga umujwere n'unyene aca muvyarira n'umwana yitwa Antivirus iri yanyuma iyi ubaza ko mbeshe hasta La Victoria siempre ajejo mambo vipi mambo poa mwese neza ndashimana kweri meze ngo baragize umwana impene umwanya wo kwiga ngo buzima nitombora imana izomuha singira umu adolescent contre tout d'âge nka Ernest Che Guevara ndumujene sage ayeyo dukubitire gato kuri Zawadi ya Mwaka okay simwamini mtu kwa kuwa tunafanana sio kila itwaye toma moyoni naye ni mwema nipo kama Martin Luther King Jr. harakati ni zile zile kama za Che Guevara asante Mungu kuninyima utajiri wa mali na ukanipa utajiri wa akili na ujasiri Biblia na msahafu ndo pekee vina ukweli wanajaribu kupotosha na kubadili tafsiri kama Mungu ni mmoja dini nyingi za nini na ndo maana nawaita vipofu wa imani achani wape ukweli wao wakubali wakateni shauri yao nimevumilia nimechoka ndo maana nawapa zawadi ya mwaka achani wape ukweli wao wakubali wakateni shauri yao nimevumilia nimechoka ndo maana nawapa zawadi ya mwaka karibu sana bro asante sana ayeyo gufata imisaraba dusenge amen igitoro kiboneke amen saraba dusenge igitoro kiboneke mana amen Asana uramumva Mkombozi yes erega Asana yareka araharira nabeshe ntiwateye kufra ucuronga umukobwa mu ikambi y'Mutabira hari hanze y'inkambi ariko nari mvuye mu nkambi nyene ngiye kurondera ubuzima urazi twagenda gupagasa n'umundagara dufunza amashuri uko ariko cyucisha ko agapira umwana umukobwa kwe yarankunda sana acha nona chendonga na Antivirus na Dine ya Asani yarabizi ko afite umwana yitwa Antivirus umwana bahariya inyabugete egome yasanze aba Mkombozi hasta yes imbere yuko tuza kuri Fatima Isaraba karibu sana muri Hit Connection karibu sana muri Buja FM 10 years no munsi muri music industry nikiye kintu Mkombozi amaze kwiga nikiye kintu Mkombozi amaze gukuramwo ariko nikiye cigwa Mkombozi yakuyemwo asobora kwibira ibanga nabandi muri music cyambe na mbere ico nakuyemwo nabagenzi bashasha
nishashya ikindi nacyo ni icyubahiro kuko ashobora kuba ufise n'ibindi byose kutubahwa n'ijye uvuga ikijyana uko so ikindi nacyo naronse ni imitima nahinduye uzi umuntu kukumenya afise inshuti ziwe bavukana abandi atazi ariko akaba akuzi cyane akashobora no kwitangira ikindi nacyo turabe icyo nize peut-être mu muziki icyo nize nuko ushobora guhura n'abantu mutavukana mutabanye ariko mukabana so icyo narakize nicyo kintu nize muri muziki ya sinzi ikindi bibazo byakurikirana sana nanje kwishyuye narakunda guhekenya gome so ari gihe nibuka uyu sora kumwita Mkombozi lo comedy yes hasta yes. Akenshi yo wanditse biraza gufata umuntu umwanya muri no kumviriza indirimbo ya kugira ngo ashobore kumva vy'ukuri ivyo Mkombozi ariko araririmba umuntu ashobora kumva indirimbo rimwe ngo atahure ico Mkombozi ariko araririmba ariko biraza kumufata umwanya wo kumviriza ijambo rimwe kurindi kugira ngo ashobore kumva ico Mkombozi yanditse n'ico Mkombozi ariko araririmba inspiration iva he yuri kurandika je nibaza yuko nabuhinga kwe ni Imana tu kubera ndi n'umwana atarigera aba mu Burundi imyaka 6 je mundi kenshi ndahaba imyaka 5 nahunze bisi imyaka 5 nkiri muto nayukana nchangaruka 2009 2015 mkwambera namaze kuhava so urabona nani Kirundi nari kuba nkwiye kumenya cyane ariko ni Imana tu ariko ikindi nacyo ni karama Imana iguha ari karama Imana iguha ivuga iti we mwana nawe uzokwandikira umuntu bazomwumva ko ari wewe nawe yoririmba gute so icyo nacyo ni gushimira Imana kwe nabuhinga nta n'umuziki nize nta na gitare nzi so Imana tu Asan nagira ngaruke kuri iki kintu abantu batazi jewe 2019 mu kwa 3 nahuye na Mkombozi ahantu bita Kampala Uganda dura ahantu bita Bunga ahantu bita kuri aho Kidumu yarasigiteramo Mkombozi turatera inkuru hanze nk'isaha yose ndibuka yuko yambwiye ati harabaririmbyi benshi ndiko ndumva harabaririmbyi benshi mbona muri music industry baje nigiki catumye wigirira icizere wumva yuko umunsi wose wogaruka mu gihugu comeback yawe izo bitandukanye n'andi comeback y'abandi ariko izina ryawe ritazofa gusibangana cyangwa gufudika mu bantu ni cyakindi maze gutahura iki Imana yampaye icyo cyonyene tu abanzi yuko atawogisanga kuri alimentation atawokigura ngo i Dubai icyo cyonyene kiratuma ngira icizere yuko atawushobora kunsubirira ni yakaramu nyene ikaramu Imana yampaye ni yanje sadi unayegereye baravuga uti uriko wegera nka Mkombozi naona so icyo cyonyene ikintu gikomeye kuba hari umuntu ashobora kuririmba ukuntu akavuga uti uyu aca mu nzi ya za Mkombozi sadi cyonyene kirakomeye sinibaza yuko uraronka umuntu mu Burundi bakubwira ngo Mkombozi aca mu nzi ya zanuze umulegend yamukuriye yumvije cyane aca cyamanzira ziwe so icyo cyonyene tu cyarampaye confidence ikindi nacyo ndazi yuko umuziki sico kimwe n'umupira umupira hari imyaka ushikanye cyo umukocha canke ukaba president wa equipe so ariko muri music urasaza ubikora so ikizere na cyamanye uko ntabwo wari ufise bw'abandi barapera canke bw'abandi baririmbyi wumva ukavuga uti vy'ukuri nanje babarankoma yaba ndumviriza nyene nkumviza ko ari impano Imana yayikwirije ikora neza ariko kunkoma jewe biragoye kubera hari n'imisanisho kumva ariko bararirimba kusanga ni Mr. Agent irimba ndiko ndinyukura muri douche so nkabona yuko kameme yani na uranege intebe yanje tu ariko kanuvuze aho kanuvuze ati abandi ino Mr. bakora iwanje mandiko ndinyukura iko ndiyumva nikura ubuhoma abandi bakaja ko bagaforsa bakaririmba bakaja muri studio ariko jewe guseba ntaratahura icyo Imana ikora kuko ari gihe umuntu uze umudefenseur awushije igitego kiri free uramutahura
ariko ari nimero 9 ahushije no bitangaza kubera we wajeje kwinjiza sivyo sasa rimwe na rimwe harageze igihe cyangwa gutawa kumbe ni nomero yahawe iyo nimero sasa kumbe ntanguye gushaka kwa kinanka nimero 9 ndiko ndamuhohotera so nikugira iki nuko nasanze yuko ari geje nyene mu mutima niyumvira mbega abantu bararinda nk'imistari kwe witwa muri studio ariko baadaye naratahuye niyo nimero yabo so ni sawa ni defense